Ndashima Imana cyane ko inteyiteka yo kuba hano. Tubanze dusome mu gitabo cyo Kuvayo 15. Indirimbo ya Mose, maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uhoraho iyi ndirimbo. Bati ndaririmbira Uhoraho kuko ari mwari n'intsinzi y'agahebuzi. Ifarasi n'uyigenderako yabinuze mu kiyaga. Uhoraho ni inkomezi zanje n'indirimbo yanje. Ampindukiye agakiza, uwo ni we Mana yanje, nanje ndamuhimbaza. Dusome ku murongo wa 14. Amahanga yarabyumvise ahinda agashitsi. Abivu Bufilistiya ubwoba bubafata nk'ibisi. Ico gihe abakuru b'imiryango yo muri Edomu barumigwa. Intore z'Imowabu zija mu gatego. Abikanani bose bagihumura. Ubwoba no gutinya bizobafata. Ububasha bw'ukuboko kwawe butumye bazojunja nk'ibuye ushitsa aho abantu bawe bazorenganira, ewe Uhoraho. Ushitsa aho abantu wiguriye bazorenganira, uzobashikanayo ubashimangire nk'umusozi w'ishamvu yawe, ahantu watunganirije ngo babe iwawe, ewe Uhoraho, ahera hashizweho n'amaboko yawe mwami. Uhoraho nzokwama, azokwama ahangamye ibihe bitazoshira. Twongere ko Zaburi 103, Zaburi 103 avuga ati mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe bimbamwo byose muhimbaza izina ryiwe ryera. Mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose. Amen. Ijambo rero tuza kuganira, mushima Uhoraho mwisunze ibyiza yabakoreye. Nugushima Uhoraho wisunze ibyo yagukoreye. Twisunze ko twavukiye ruguru tukamanuka tukaza mu gisagara. Twisunze ko tuba ahantu haramata. Twisunze ko twari imborerwa tukaba twarazihebye Imana duhigiriye ubuntu. Twisunze ko twaciye mu bibazo bikomeye. Twisunze ko Imana yaduhaye abana. Wisunze ko wagiye muri proke bakakubaga utari ihene mugabe Imana ikakuvyura. Twisunze n'urusengero rwubatse ngaho. Twisunze yuko tubayeho atari amashuri yacu. Wisunze wowe yuko uteye imbere kandi utize. Ibyo bintu byose ni byiza. Wisunze indwara umaze kurwara kenshi. Wisunze amaksida. Wisunze intambara wabaye muhora akakurokora. Wisunze abantu bapfuye bakurusha ubutunzi n'akaranga nawe ukaburira. Aha rero tubonye Mose muramuzi, ni umuntu yavukiye muri Egiputa, mugabo mu bihe byari bikomeye. Hajya abantu baca mu bihe bikomeye. Avuka mu bihe bikomeye, mugabo iconzi jewe umugambi w'Imana ku muntu. Iki Imana yakuvuze ko nicyo gikomeye kurusha uko abantu bakubona. Ahataze mutwakicaye hajya mugabo iki Imana yavuze ku muntu. Ko Imana yarambwira ati wowe utaraba mu rusoro. Mbere na mama wawe na papa wawe bataragira mariage. Je nari ndakuzi. Nazi nari nzi kuzoba muri no ngaha mukajaga kuri no musi. Amara Mose murabizi ngene yavutse, aravuka mu ihanga rikomeye. Bari mu bintu bikomeye muri Egypte. Bariko barahamwa ba Mose. Aravuka gushikaho nyina yabuza ahantu amunyegeza. Aca mushira mu gasimbo. Ndazi systeme z'Imana, inzira z'Imana. Imana nico bituma tuza gace ni. Ibi byose umva tutakuruka gutya. Na gace Imana ifisana kandi kukiduhaye byinshi twoca turengana niki byose twobimena tudu. Ikororera akamara keye. Nakandi kura muri mpemu gatoyi ikacishira amati. Ukazonga ngo wi. Bawe. Mose rero Imana irabuzigama nyinagira ubwenga ajisha gasebo acajana mu ruzi. Bavuga ati jana umwana two tutagishoboye kumunyegeza kuko barabishe cyane. Cyari gihe bica abana b'abahungu muri Egiputa, barabi icyo kintu baragifinansa, Farao agisukamwo n'amafaranga menshi. Kandi ujya mu Farao si Farao mu bashakashatsi ba Bibiliya, si Farao yari yavutse hajya kwa Farao, yari Farao bita Hyksos. Yaje hajya nk'umwana w'umuzanano tazi n'amateka y'ibya Yosefu.
aca atangura rero kubagirira nabi, aca araba ngo abantu ngo baragasaye ngo bazogirane, aca arondera abantu batagira ikinya barisha abana b'abahungu karahava, abagabo nabo bakirirwa bafyatura amatafari bari bagowe, umugabo agataha yatagangaye, yasuka muhira agasanga umuryango wose bariko bararira ngo wa mwana bari bafise imibabaro ikomeye. Nyina aragenda aramunyegeza, tuje rero Imana imugirira neza Mose, bamuterera mu gatebo bacibashira hajya umukobwa wo kwa Farawo Hizos, kuko abafarawo ni benshi, rero nabitwa baneko n'abandi muzogende murabarondera ni benshi. Hanyuma rero yagiye yumvise arashuha, ariyumvira ati araja muri dushe, ndamubona agiye mu mazi yo hejuru biranga, ndagerageza mu mapisine y'iwabo biranga, yumva ati je manuke hariye epfo ahantu noga, ari Imana irikira musuguma kugira ngo abone Mose. Ariko no munsi Imana irafise umugambi wo kugira neza abantu ngaho. Hanyuma rero aragenda ndamubona agiye n'abate, ati tugende, bati baragenda n'abate bamuherekeje, acaragenda no kuruzi atangiye koga, ndabona ariko arakubita amaprone hajya mu mazi, yumva kana kariko akasege karirimba kugaye karira nyina nawe ntari buje kugatora, umwana yashonje yarutse konka, umwana yumye ariko ararira kukagerekana. Ariko ndakunda Imana, aho nyene binaniranye niho icica inzira. Acagenda afungura ngo ngo nitoreye umwana ngo n'umunyegiputa ngo ye ngo ni babandi b'abaheburayo, koga biba birahevye, acitorera umwana acaragenda. Imana ati ico nashaka ni cyo nagomba ndagukoresha, ariko Imana iragufise ko nawe muga aca ibiramujanye. Rero ndamubona bagiye, kumbe hari mushiki wiwe yibereye ngaho, nawe yagiye gucunga ingene agapfa. Acagenda ngo ndakuronderere ngo umwosa nabweko ngo ronko umwosa, ngweko je ronko umwosa ngo ukongereza kandi akamufata neza, nabo ngweko ngo umundondereye. Aciramubaza ngo none ngufise gute? Ati ntangorane tuzovugana, ati nogiye ko hari iwacu kukirimba amahera aruzuye tuzobaha mubye nta ngorane. Acagira mu mama ngo mama ngo ntuvike ngo wewe umuvyaye ngo mutugenda gusa ugende gukora akazi. Acaragenda rero nyina no kukirimba ngo je ni cyane rinje ko Mose ngo nzo guhemba ngahe, barumvikana inoti ngo hanyuma rero ngo mugabo ngo tuzorampa n'amanido na bya sererake n'ibindi ngo ndamugaburire. Acaragenda nyina wa Mose abaroza akazi kukirimba, barashimira kumuvanira kandi akora hariya hejuru. Nabo bavukana na Mose bari bakize bakaza babanyunze ngo ibyo biheburayo nabwo ngo nyina ndi mama we ntibuze babona bahariya kukirimba ngo bagura kugurigenda bukebuka. Baca barabatinya. Mose acakurira ngaho, niho rero yabayeho tunyarukije, abaragiye mu nyuma yaragigimizo. Igihe kimwe mwasanga umuntu ariko arica ariko aragira ndabe bene wabo, ndamubona Mose ahashitse aca atangura kuko urabona umuntu agigimizwa yabutse kigera cyo gukubita niko ngo we ni uri ko ubaho iki ngo ibi biheburayo bihebura baragurenze. Atafata wa mubaya na kumwe Yesu atwikira abazimu, atafata ataki nitari kwa kirabagira nawe aragihotora aho nyene atazika mu mucanga acarafurira nawe ngo ni mwitahi jewe ndazi mwebwe turi bamwe nzoba bane batawagenda rero basubira bagwanira mugabo rero intambara za bene data ndazanka yuko bene data basubiranye mu haraba ngo hari intambara zo kutavyara niza bene data ziraruhisha, asanga bene data barasubiranye mu bene data. Mose arazarabwira ngo nayo kwabo murasubiranye Imana mugabura ubundi ngo je ntambwira ngo je nzotuma nihana ngo ndakutatura ngo nzocaga kwiha. Hanyuma wa wundi ariko arakubita mugenzi Mose aramubwira ngo wewe busha kandi ntibombera ngo ni mwene data no guhana nawe ataragenda ngo wingiza umucamanza wacu murazi n'umuntu wishe ngo muhande mu mucanga ngo reka nje kubivuga abaciye kwa
kwa nyumba 10 biba bigeze kwa de quartier kwa chef de zone atwa ndi mose yarishimo biragenda no kwa maire de la ville no mu butegetsi muri polisi hose baca batangura baje mukaba bakimotsi ngwarisha umuntu ngwego ngo yaramwishyira mu habya mu cyane nango umuce muzarije sawa nigi abaragiye agiye rero acarigira kuko Imana arikira mu foro ava mu byari yize mu biyizi bya gisirikare azi ibintu byinshi mu engineer azi ibintu byinshi acaza kuba umukwe wo kundara iyi nzira y'Imana ubugombe bw'Imana butujana heza umugabo hagushika kugira ushike ku bintu uciye hano havuye hanyuma rero niho rero tutenyarutse Imana cimutuma ati genda ukura Abisirayeli ubakuriye je ndise umuntu niho ba genda bazana umugabo nawe ngo je none bizi ibyo nakoze hariye kwa Farao narihungi sisubira bobocha bani Imana ati genda ku Imana ninye n'ingabo wari umusirikare genda Paul de militaire ntagisoda na chimo ndavyumva gutyo bariko barakoma rero aba ngo bo nyica ati icufiza niki isinkore ndagize ibayingo yoretuma yiko ati none mama uri mu officier iyo ahita steke no commander ati tara hasi akubita hasi ikihinduka inzoka ati yifate ngo ati fata atanga ngo arayifata ikihinduka inkono ngo babibonye ngo acarara bimana aho rero bariko baravugana n'Imana ngo muzengo nawe ngo kanisa kuko hari ibintu Imana igukorera nawe ugatanga ukavuga ati Imana bimeze gute ati ukuboko kwawe kira mu kwaha agakubita ngo ayikuraho arakura ntabyo gutya sasa ngo ataka ibibenda hose ngo suiza kure hatanga ni original tubagoye renda gutumye aho nashatse banze umenye uwo muri ko murakorana muri ati komande muzohora yikura iwanje nzohora mugana nawe genda bakize rero baragiye kwa Farao barakoze ibitangaza n'ibindi ibyo bitubijana ariko reka rero tuze bageze ngaho baraje bavuye kwa Farao muga Farao yari umuntu agoye Imana iramwemeza hajya kwa Farao muri Egiputa barabonye amahano igihe kimwe kugira ibagondoze yisha abana b'imfura umugore w'imfura n'umugabo w'imfura bose bakabagiye impene y'imfura inka y'imfura akayabu k'imfura imbeba y'imfura intama y'imfura n'ingurube y'imfura byose bya naha imfura uwagize Imana bagatwara na Monsieur Madame bose ari imfura n'abana ba mwana w'imfura haciye haba ikibazo barabuze ubufasha ubundi guhamba bakaja kubwirana ngo hewe mama yaravuye mama yaravuye ngo cyose navuze n'ibintu bitandukanye haca haburuja guhamba harabaye ikigandaro haranuka bacaraje muze inama y'abakuru sigaye isubira kwa Farao ati turagusavye rekura abantu bagende kurema abandi two bashobora cette fois bareke bagende baragiye rero baraje rero baza kuva hariya kwa Farao mu Misiri baraza bariko barazino aho kugira ngo Imana ibacishe hariya muri mu Bafilistia ikiranga ibacisha hirya irabazungurukana ibageza ahantu hitwa Pihaheroti ngo hari ahantu harabana naho bita Baal-Zephon hari baharabana n'ikiyaga baca baguma ngaho baraba ku kiyaga gutya hanyuma rero Farao acaraza nawe yagazwe Farao rero acavuga ati aba bantu twarabonye bakaza imodoka zose z'igisirikare maburende bakoresha ico gihe ngo imikogote ngo ibaja kimikogote renga amajana 6 n'izindi bikogote n'abasoda bose bakomeye abacenge akazu abakomando n'ababereruke n'abahehe bose bazira rimwe bose ati turaja kugwana nabo bajya batipe baheburayo barakaza ati mugabo tubazana boss ati objectif bose murabazinguruka mpaka mubaza baca rero baraza Abisirayeli bakihiri hahandi bagire bararaba inyuma ngo mose abantu wa mbere sinzi waratangwe kubabona bari bafise abaja ku bamwe bahagarara hejuru babarabi baca baratangura ngo mwabonye ati baje gutya ngo biki ngo abanyegiputa ngo baje ngo amakambi yose muri Egiputa ngo yose dukurikiranye twese ngo turapfuye
bamwe bari batangura kwidoga ngo Mose ngo urabona ibyo watugiriye ngo ntiwaturi kutureka ngo bakukire hano ngo n'abana bacu ngo twari gutuma dukora ubujya mugabo ngo tukabaho ngo urabona rero ibyo tugiriye. Mose ati nihagararire burabaga kiza uhora hagira bazanira ataba abanyegiputa barabara ku mugono barabara kurotesha nabi ijoro ryose bakugira nawe atabona uzosubira kubona numwe. Abantu ngo ngubwira utangura kuduhera mugabo Mose nawe acaraba Imana ati atangura ati ndamubona kuri Motorola atangwe kubaza mwicu kuko bagi barabona bari baje gusoparia iwacu bavuga ngo ngo November sinzi ngene bavuga ngo ndaseka ntavuga hamwe baraguseka sinabizi ngene ariko ngiye muri mpemuna niko ndayisurirwa amajambo nabona Mose ariko arakira makuru communication mw'ijuru havuga ati harabavye ubu effective nini y'abanyegiputa atubu twese turapfira ngaha none tubigira gute. Imana ati bwira Isirayeli bose bagomeze bagende babwira bagende atera hita none Mose ati avu baca hehe none ko mbona imbere hari kiyaga ati wewe nakubwiye iki na ya nkoni yawe ufise sisika no komande ati inkoni yawe naguhaye n'ijambo rirarema rirategeka iyo sika no komande ma tegeka rikiyaga ati wa musozi we hindukira ya ngende kuko umwami wanje yitwa ndiho ati babwira acaragenda ndamubona Mose ati paradramite twase twagiye abandi ngo none ko tuca hehe angene bakomanda na bose baca baragenda. Mose ati reka ndabaje imbere ati jimbere nawe uhaci turagukurikira kuri umugabo bahara abacakiya. Mose ndamubona ati ndaririmbira uhoraho n'intsinzi y'agahebuza yasutse ingabo za Farawo mu kiyaga gitukura. Akuri cyakaga afata yankoni bakunda kwifatira ngo bafatisha umega bafitirisha uko akikoze ati wakiyaga we komanda bivuye mu ijuru hinduka inzira arakubita baza bumva tatangwa umuyaga ngo Bibiri ivuga ngo umuyaga urahuhuta uhutisha y'amazi bumva umuyaga mwinshi uhuhuta bumvise igihinda cy'inkomezi ubushobozi bw'Imana byasobanura ngo ubushobozi bw'amahemu yera buramanuka no kuri cya kiyaga baca baragenda. Mose ashishikara kumva amategeko hano bamashi abakomanda bose baca baragendera kumuko basuda bari mu madefi baragenda no muri cya kiyaga barinjira. Hanyuma rero ngo umumarayika uwo mumarayika yari Yesu Kristo. Niwe mumarayika uhoraho ngo acava aho yarari acaza inyuma yabo kugira abazibirire ngo acabanza gufata inyuma azimya amatara acayakiriza imbere y'Isirayeli baragenda. Mose ariko arabakomanda ati alo arufasi yera November ati aho inyuma murabona amatara yaka atego ati aho nimwe muceceke rero muze ati aho inyuma ntaco babagira harapanze inyuma hose haraziriye hameze neza tubeni mushishikare tugenda amena tubira ukiba ariko numva haraziriye mwaka gutara ropana verevo niceceke harakizimani kirazana iragomba gukubita hasi imhemu mbili zizosubira nakintu kizogira ico kibagira kuko acitwa ndi kiza kiba bageze bararaba inyuma abinyuma bakabona amatara mugabo bakabona ndiko tubona amatara inyuma ati abo baratumurikira atubona ijambo ariko aratumurikira turenga atabi inyuma nabo ntaco batubwira. Rero abadayimoni bapfa kwipanga no gukanga abantu gose nta kindi bashobora mugabo baca baza kwiroha mu kiyaga nabo umukomanda w'abanyegiputa niba byitaso ngo aso babanga nabo baca baja mu kiyaga ati none sinzi umukomanda w'abanyegiputa we mere special for ati none ko baciye mu kiyaga babashobora kwatisa amangetenge natwe tujeyo none ati jamo parademite twagiye baca bakurikira ubu wewe ubona Tanganyika ikize n'inzira ukabona aba bakizwa mu kajaga baragiye bariko barahaca ngo cuja kuvyivanga mu ataco mwavuganye n'Imana rega icyo twebwe abarusha abayuda turusha abantu dufise ibyasezeranijwe ayo masezerano tuyafise nk'ikiziri ku
kuzamuka. Your pace. Nico gituma ntidushobora gutinya turiko turakorera Imana. Aho nyene yavuze ngo aho umukozi wanje azo nanje niko nzoba. Nihagira unkorera data zo mu cyubahiro. Cyubahiro turagifise. Karimana yaramujije kare twaka tuvuga ngo ntitwize. Imana kirambuza. Ati mwe mwarize. Twe twarize amashuri menshi. Twize gusonza. Twiga no guhaga. Nose ngo uyu nabizi ngene twabanye. Twarakenye. Urabona hagukena buke. Urabona kuva mu masengesho y'imisine ukacuka ikijumba. Hari ibintu bimwe uvyibutse ucugirira gukimana. Yego. Twarashonje inzara nyinshi. Warabizi. Nico gituma naho urabona naho ibere ryoyaga. Mugabo ujya tuba twake. Hari umuntu uvuze ati utwaragendanye urugendo rurerure agatima kagarutse. Teto hajya murinze mubyarana n'umuntu abana bangana gutyo bose. Mwamubonye kandi mukenye. Hamugira mariage na mama ntaze. Kuko umukene hajya na nyina aramwaba. Yego vrem. Nabajya barundi bayamaze hariho bakene ba sibanyina bose mugabo hariho banyina banka bakeba kitavuga. Ngondo ntayiwe. Ngo gero ngo jya kumara mariri ujombora. Ngo sintangiye. Hariya twatiko turasenga ati tuzogira y'iminsi indwi twisonzeshe tuzonywa amazi gusa dusenge duhamagara Imana. Ukaza wumva ngo muvugishwa hake natwe nanje napima nk'ibiro nka senkani cyane karara. Nari nonze cyane abantu bakacavuga bana ngo kakajya makwirikana mu ukingo ngo ukingo nakamariza ngo ibe ni sida nanje na mahombe ngo kashaka pondekana hayo muri bira twakorera mu transport ngo yo hanyuma rero turiko turasenga tumeze gutyo nkaza numva nko kumusugira kane numva umugivugishwa tutazi yavuye tutanatanguranye n'amasengesho ngumva ngo Imana irantumya ati karibu akaja numva ngo wi ngo ni Imana ngumve mwana wanje ngo ndaguhetse ku mugoro uko Imana bigenjeje sino bijamwa bahuye n'abazungu nzo bigaruka ku hami reka tuje kurangiza baragenda rero nababona bagiye abo kwa Farao n'abatwana bakurikira bagiye kubakurikira baragenda mugabo Mose ati ana avamarishe mwebwe sishikara gusa twebwe turabona umugabisha wacu ni Yesu muhumure barajabutse hanyuma rero Imana ikikora kandi ifata muri yama za modoka y'amabrende ibana mabanda fre hari ibintu twanyaba basa batazi iby'imiduka muraza amakinga ino nimba imbwa zirajya hari ibintu bita imbwa mu ikinga imbwa ngo ntimubizi ikinga rikaca rigenda marche sur place mugabo baragenda imbwa zajya imbwa z'abadayimoni n'ubundi nizijyana mu izina rya Yesu Kristo Imana yagomba gutabara ibi birabafashe rero baranyonga birama komande rero batangura gutanga amakuru ati eske approcher ngo no ngo so n'est pas possible ngo jewe kwanza ngo ndumva ngo banda flexible nzitanguye kunuka ati no nta mekanisya arimo ati oya aha ati wewe shira pembeni abasigaye bagende ati lo suiva ukurikira nagende nawe yagira ngo najewe byapana uwinyuma ivuko batubwira gatatu ngo byagenze gutatira nje byapana ati bose bakibashira pembeni abadayimoni ni bashire pembeni bashaka bagira bashire pembeni hanyuma rero abisirayeli barajabuka bahesheje kujabuka kumbe babandi baravugana ati mespe komanda umwana wagira ati umviriza tijewe simbaye imyaka bike mu gisota ati mugabo gende ibintu ndiko ndabona ati aba bantu mboni cyiza twiropriye tubaze inyuma kubera uhonaho ariko arabagwanira niwe ariko aratugwanya ati ibi bintu nizora kubyumva ari imodoka zose za gisirikare zihagarara zose bikanga ko tubandana nawe wundi komanda avance on avance pas non c'est impossible babasha vuye yachasha kura motorango no impossible on avance par le démeter ati c'est impossible bacha barumvira tukate aho biyumvire gukata ngo baveyo uwanyuma woko wa Isirayeli arabaraheje ariko hazoba ibibazo bikomeye nitwarengana iki kirere igihe tuzorengana iki kirere Yesu aje kutugerera aduhamagaye amazina igihe tuzoba tuduza mu ijuru tuduganywe na mpemu abakire muri bo babanje kuzuka natwe bakiriyo tukaje duhitana na tuduga isi zobona iba bazobona ibyago bikomeye byo n'ibindi twojama ibyo bita grande tribulation n'ibintu birebire hazoba ama ibyago bitigeze kuboneka kuko bugerega n'isi twari tubagumirije
badandaze bunguke nitwe tubafatiriye kirere kuko turatosenga ati Imana turakubise impembe z'amakisida mu izina rya Yesu turirukanye imikoshi mu gihugu kuramo imikoshi turasabye igitoro nikiboneke isukari niboneke igihugu tukagisengera ati turasenga abategetsi bose bavuge neza mu izina rya Yesu Kristo turasenga Burundi bwacu cyane kundi Burundi wangu yego vrem jana pige kuri Moses Koro yavuga ati hata nchi zingine zifilisike lakini Tanzania yangu iwe salama. Jana maze gutembera mu bihugu yego nejo muri twari Cape Town na pastor twarabonye ngene tugendera mu ndege tukamara igihe kinini turashika za Ethiopia turabona ubuzima babaye mu South Africa turabona ingene amarande yavunjishije marundi ugashira mu dollar n'amamitwari kumwe ndako uvunjishije cugeragezwa ariko mu Burundi niho hakiri ibintu bizimbotse kandi mu Burundi murenga kate kumwe kwa Mungu turavuga ati muvyemera cyangwa muvyemera mu bikunze igihugu cy'u Burundi ndakurahiye nico cyongera ukivoma amazi ugahitongo naho wovomaga aho umurusizi wacona kandi cyo ahandi n'ubumara bwadanje kandi Burundi wumva uko biri kose amasezerano mu Burundi bufumefise niho twavukiye niho ba mama baba niho dutungiye abana niho twatanye uruzoke n'ibintu byose ndaho je navuze ati naho nzokibura jewe mana yamubibwira ngo ndaguheza ngo ndakujaye mugabo ati uzonjanye nzari inoti cingaruka kuyirira ngane ngiye nzari dolari nkari bunje nkaca ndaririra ngaha ngire nze ndamwa kai kameze neza hari ibura utavyitekereje sinzi gutekana madamu rabi je nirukanga ni noti gusa ndakorera n'Imana noti no gusenga mwumvise amawambi mumpamagaye mbanaje timwijoro turayafise ikintu mbanaje ati no musi turayafise mbanaje kandi harakaza hana mbanaje ari nabo dukorana na bose tusenga dukora kuko ubukene buragatsindo niyagira umukizwa abakizwa b'ibijuju bafise amakorase yabo mwana byose wobirekana ukamindura igikoresho cawe ngorera mu mpene ukazonkana iherezo ryiza w'amana w'inka ngahora ari mu mpene avuyeyo nawe none ahavye ibi byo kubakwa nabi woho muhira wogiki nani baheza amafaranga mu zina rya Yesu yego frema kirazira yuko abakizwa ariko bazokwama bakenya dukore turonke muronke ibintu abana banyu bagende baronke amaviza baprayize mugende tubasengera amagrini kandi mutombore mugende mu runiki noti Imana aribagirira neza Abisirayeli rero baca bahajabuka baca Mose Imana imubwira ati yasike no komanda mawayibonye tego frema abasoda bose barasariwe Imana ati yego twe twakwemeye mutama wewe urakomeye ati teranya ya subira no bateranirize iki aca bateraniriza yamazi yari yiciye mu nzira aca arafata abametre na jera bize byo koga abize koga bize mu mapisine yo yikiriri hari aboga muri mese aboga hariya muri star hotel aboga hariya twara tubona ingene baje koga hariya muri ville hose barize koga hariyo nibize mu Tanganyika baragerakeza koga ngo Imana ikakibafata ubucatse koga ngo have ikakibacurikiranya bose ati ni munywa amazi murakanywa amazi n'ubundi barangire n'aba bantu banje ati turabacurikiranije bose Egiputa ubushobozi bwa buraheze Mose rero niho yabiraba tuja kurangiza aca batera indirimbo hadi Imana ikubwire neza uco compose indirimbo nahana rose umwanya aciya compose indirimbo Imana ikujanye muri bloke ukagaruka amahoro ucutera indirimbo kuko abavyeyi benshi bo mwibungenze nta kindi murota mwapfuye murotoro ngo mwari ngo je bampanuriye ngo mfuye ngo je ngo hari umuntu waje kumbwira ngo tuca kujana n'umwana ati abona n'abadayimoni bitwa badekuraja abona bagesera we ntupfa ati uzobaho reka ijambo ry'Imana rivuga reka dukwita umusaga ati Imana dore musengeye wowe uri mukabikomeza abana nibanga bitanga wowe Imana uramumwana umuvyeyi ukamuha inzobe ukamuha n'uwirabura ukamuha muremure ukamuha na mugufi ukamuhumeza gutya ukamuhonze n'uvyibushe ati rero wewe irihingurira kuko aba bavyeyi nihingurira Imana irihingurira ati genda ubihingure neza ubireme ucubikomeza umusigira cyane rimwe ati ndaririmba indirimbo y'ihora n'intsinzi y'agahebuzo rero barahana amakuru mu bihugu nkuko tuzumva intambara zo muri Ukraine za heza muri Israel ati umviriza ibintu Imana ikoze yamana kwa Mose ati babu nitwohoraho ati nitwari bwumbe tubonye abantu baciye mu gihugu bageye no mu kiyaga gitukura bahaciye kandi bari bakurikiye bose bahezeyo ati yo Mana rero yaho ivyo ntituravyumva ati mushishikare kuturondera amakuru
tuzobyumva ati mubivuge mutubwire ubushobozi bw'iyo mana ngo intore z'Imowabu zija mu gatego Kanani bavyumvise bakigihumura abantu bose baratetemera ati kandi abo bantu turabona direction bazoca Imowabu bariko baraje Kanani ati nta n'uzobashobora tigenda muturonderere Baramu abavume Baramu agiye kubavamiya Imana imubwira ati tasyo ati abona abahezagiye ubavumye uragisha turarangije wewe warumaze imisi ubabaye Zaburi ya Dawidi acavuga ati mutima wanje himaze uhoraho hariho n'ibintu bimbagwa mugabo sinzi biba mu mutima hari ababa bafise ishari ivyo ntibikunda ufise inzigo ntiwohimbaza ufise ivyifuzo ntiwohimbaza ariko ukamufise ikorasi hari ibintu bimbagwa bivuga ngo abadapa bigataka tiwiwi turashima Imana cyo duhimbaza n'ibimbagwa byose ntiwibagire ivyiza yagukoreye nta vyiza yagukoreye ntuhagaritse umutima twonabika amaso yacu gusenga Mana data wa twese uzagiye ahera mu ijuru Imana yacu nziza yo kwizigirwa Imana wuzuye imbabazi no kugira neza Haleluya turanezerewe Mana kino gitondo ciza igitondo wakoranije ishengero ryawe waritumiye nguvugane naryo biciye mu ijambo ryawe none ijambo ryawe riramaze kuvugwa ngaba bene data barumviye mpwemu yaramuritse mu mutima basanga hari bitagenze neza hari nagiye birabanduza mwami Yesu Kristo basanga hari aho bibagiye baragendera kure yawe none ngabo baraciye bugufi mwami barihanye bariko baratura natwe nk'abakozi turabarambitse ku biganza turabasengeye maraso ya Yesu Kristo abuhagire maraso ya Yesu Kristo abeze maraso ya Yesu abatunganye uhereye isaha bave hano mwami Yesu batsindanishirijwe bave hano atakiri barega ko bemeye kwihana ko bemeye gusaba imbabazi ko bemeye gusaba ngo baharigwe natwe nk'abakozi turabasengeye maraso ya Yesu abeze abatunganye baharigwe muntu wese ave hano aronse amahoro mu mutima ave hano atajwe mwagirize kibi kuko yemeye guca bugufi urakoze Mana urakoze kuhariye niwe uharira niwe ufise ububasha bwo koza icyaha cy'umwana w'umuntu urakoze kubahariye turabasabiye gutyo mu izina ry'umucunguzi wa Yesu Kristo amen.